Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Inkuru y'umubabaro kandi iteye agahinda. Barindwi barapfuye, 28 barakomereka bikomeye cane. Muraza kubikurikira mu donido ry'aya makuru, aho muza kumenya ico bazize ndetse n'icyaba cyateye ibyo byose. Turanababwira amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu bihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira adahumuriza, akaba ari amakuru yemeza ko ibara ryamaze kugwa, kandi akaba ari amakuru yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atagihe ashigaje atwara igihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu donido ry'aya makuru. Abantu 4 barafunzwe bagirizwa amagendegende. Nabyo nyine muraza kubikurikira mw'aya makuru, aho muza kumenya abo bafunzwe ndetse n'icyo bazira ndetse n'icyo bariko barahorwa, aho bimaze iminsi bivugwa ko abategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD bariko barakoresha amarozi akomeye cane. Bikaba byaravuzwe cane mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, Generali Arengiyome Bunyoni, aho yavuze ko rwose aho ibintu bigeze Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kandi akwiye gutanga ubutegetsi, kuko ariko arakorana n'abapfumu, kandi akaba yanamenyekanye amakuru ko Bunyoni icyo yazize ari uko yashakaga kwiba umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imihoho atamaraso arinze guseseka. Onesime Nduwimana niko yavuze, akemeza ko byanga bikunda igihe ataba atanze imihoho, byanze bikunze amaraso ashobora guseseka ku butaka bw'u Burundi. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Uwecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika koryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imihoho atamaraso arinze guseseka. Onesime Nduwimana niko yatangaje. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Onesime Nduwimana asaba ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'abo bafashanya mu kurongora igihugu gutanga imihoho atamaraso arinze guseseka. Bitari uko naho urwaruka n'abasirikare bazobiyirukanira, kuko igihugu kigeze aho umwansi ashaka. Ibi nibyo urwo runani rwashikirije inyuma y'umwiherero rumaze iminsi rukora. N'urunani ruhirikiyemwo abarundi batari bake, ruhurikiyemwo abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD, bamenyesha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze kurengerwa n'ibibazo biri mu gihugu, bakaba badashobora kubitorera umuti. Kuri bo bavuga ko igihugu camaze guhomba, bakerekana ko abarundi bari mu magorwa atagira izina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Onesime Nduwimana asaba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye n'abo bari kumwe bose mu kurongora igihugu gutanga imihoho, kuko ibibazo igihugu kirimwo ntabyo abashobora gutorera umuti. Onesime Nduwimana agira ati, bavuga ngo igihugu ntigihomba, baritira agashambara, baze barabe Burundi aho abantu batagigira ayo bacira n'ayo bamira. Nta gasukari, nta gitoro, nta mazi, nta kazi, nta matara, bose baridoga gushika naho n'umukuru w'igihugu yidoga ko abo bakorana ari bo bamuriye. Ibyo bigasigura ko abatwara igihugu cabananiye gutwara, bo batwara igihugu bategerezwa gutanga imihoho vuba bwango, canke abanyagihugu bakabiyirukanira. Kubirukana bishobora gukorwa n'abasirikare n'urwaruka bategerezwa kugenda atamaraso arinze guseseka, kugira ngo
nabo ubwabo bawugire basige hari icyo bakoze, kuko biboneka neza ko ibintu aho bigeze habi cyane, kandi bikaboneka neza ko ahantu Uburundi bugeze uyu munsi ari habi cyane kubera intwaro mbi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Naho abatari bake bakemeza ko rwose ibi bintu abarundi batazakomeza kubyihanganira kuko bimaze gutembya igihugu ku buryo bukomeye cyane. Inkuru y'umubabaro ikomeye cyane, hari ibisi yunguruza abantu yagize isanganya irenganye mu Kinama ca Mubimbi mu gihe yariko imanuka mu gisagara ca Bujumbura. Abantu 7 bapfuye, 28 barakomereka, harimwo n'abageni 2 bari bafise ubugeni mu minsi iri imbere. Bivugwa ko iyo bisi yataye ibarabara ica ikorokera mu mwonga. Byabereye kw'ibarabara RN1 Bujumbura Bugarama. Iri barabara ryarahorako ibiti byatuma imodoka igize isanganya idaca ikorokera mu mwonga, ariko ubu ibiti byarakuweko byose. Hari benshi bavuga ko hosubiza guterwa ibiti canke hakiyumvirwa ubundi buhinga bwo gukinga amasanganya nk'aya. Turahojeje imiryango yaburiye abayo muri iro sanganya, twifurije gukira abakomeretse, dore ko ibintu aho bigekuru adushikira avuga ko bigeze habi cane, kandi akaba ari ibintu byerekana ko aho Uburundi bugeze uyu munsi batacyubahiriza agateka zina muntu, kuko ibiti byari bisanzwe biri aho hantu byarafashaga cyane mu kurinda amasanganya, ariko uyu munsi byose byarakuweho. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko byagarukanwa kugira ngo ibintu bisubire kugenda neza. Gitega, umuntu umwe yapfuye mu buryo budasiguritse. Ikiziga ca Fabrice Nimpagaritse w'imyaka 22 caratowe ku munsi wa mbere w'uwa 15 Mukakaro kimanitse ku giti. Ico kiziga catowe kuri uyu wa kane nkuko SOS Media Burundi yabimenye muri quartier yoba mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike y'u Burundi. Abo mu muryango basaba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane uburyo yishwe. Ubwabonye ico kiziga, umushisi yari afise ibikomere mw'izosi. Kwibaza ko Fabrice yiciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ico kibanza. Byikekwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone bavuga ko rwose ibyabaye bifise aho bihuriye n'ibiriko biraba muri no minsi aho mu gihugu hose hariko haratorwa ibiziga. Ku bwa Moyize Hatungimana, umwe mu batowe muri quartier yoba uburyo uwo mugabo yishwemwo ntiburamenyekana, yemeza ko hari abikekwa 2 bahagaritswe bafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega kuva ku wa 15 Mukakaro. Abo ni Bonaventure Habonimana w'imyaka 39, umukozi w'umuyabaga yatowe yapfuye, na Celestine Niyonkuru, umuraririzi wo muri quartier yatowemwo ico kiziga. Bonaventure Habonimana yari aheraniye Fabrice Nimpagaritse amezi 8 y'ibirarane y'umushahara ku bw'amasoko mu ntwaro. Fabien Nimpagaritse yari umukozi adandaza muri botike, akaba yari afitanye amatati n'uwo yari asanzwe akoresha kuko aramuheraniye amezi ashika 8. Akaba ariyo mpamvu bariko barikeka ko ariwe wabamugandaguye. Kayogoro naho ibintu ntibyoroshe kubijanye n'amarozi. Abantu 4 barapfunzwe bagirizwa amageregende. Abagabo 3 n'umukenyezi umwe barapfungiwe mu gasho ka parike y'intara ya Makamba, umanuko bw'u Burundi, kuva kuri uyu wa kane. Bungururijwe inyuma yo kumara iminsi 7 mu gasho ka komisariya ya komine Kayogoro. Umwe muri abo bapfungwa yararekuwe. Abo bapfunzwe bakurikiranwa ku caha c'amagendegende. Elias Minani, Salvatore Ndagusaba, Fazili Kuvuganagura ndetse n'uwo bita Nitunze Pascal n'uwitwa Karavesi bafungiwe mu gasho ka parike ya Makamba kuva kuri uyu wa kane. Abo bapfunzwe bose baturuka ku mutumba Sempeke muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Urongoye komisariya y'igipolisi muri komine afatikanije na Pierre Simoni Nyabenda, musitanteri wa komine ya Kayogoro, niwe wayaranguye ico gikorwa. Abanyagihugu abandi bantu benshi bariko bararonderwa barahunze. Abantu bapfunzwe bavuga mu by'uburozi. Abandi bantu 2 bari bahagaritswe
bagirizwa ibyo nyine bararekuwe. Ni urongoye umugambwe SNL muri ako gace hamwe n'umunywanyi wa CNDD-FDD uwa mbere yarekuwe ku wa 12 Mukakaro mu gihe igipolisi cyafata abo bantu batanu mu gihe uwa kabiri yarekurwe kuri uyu wa kane mu gihe abapfungwa barungikwa mu gasho ka parike iyo ntara. Ico caha cyakozwe muri 0 umwaka. Abantu benshi barahagaritswe bajanwa gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge umanuko bushira urengero bw'u Burundi, bagirijwe n'abajejwe intwaro kugarariza ubutegetsi. Umutumba wa Sampeke niwo Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga umukuru wa CNDD umugambwe uri ku butegetsi avukamwo, kandi akaba ariho afise abatari bakeya bamushigikiye ndetse bamukunda cane. Benshi bakavuga ko ibiriko birahakorerwa biteye isoni kandi bibabaje kubona biriko birakorerwa abanyagihugu bitekaniye. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko hakwiye kuba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane ibiriko biraba ndetse n'ibiriko birakorwa kugira ngo Uburundi busubire kuba igihugu kizigiwe n'abarundi isinzi, kuko biboneka neza ko abarundi nka bose bamaze guheba Uburundi kubera amakosa akomeye cane ndetse n'ibihe bibi cane Uburundi buriko buranyuramo muri no minsi kubera ubutegetsi bubi. Benshi bemeza ko ari ubutegetsi butigeze bugira ikintu na kimwe bufasha abene gihugu kuva CNDD-FDD yashika ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba, kandi akaba ariyo mpamvu abanyepolitike batandukanye bavuga ko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.